buri mugeni wese uno munsi ariko aratakaza umwanya wiwe ku marezo sosiyo acika nk'umusazi. Ariko ikindi gihe muzobona ko bitari bikwiye yuko buri muntu wese aja kuri rezo sosiyo agacika nk'umusazi ku kintu ata kintu na kimwe kizana. Nagerageje igihe kinini gukoresha TikTok, ndanamara rimwe mu ndwi, cyane cyane ku munsi wa kane ndafata kugera saa munani kuva mu gitondo, kuva saa sita y'ijoro kugera saa munani, kubera naba mpejeje gupanga neza ivyo mw'iradiyo. N'ubu niyo ndi ndi umubenevole muri radiyo Mariya. Hanyuma nkongera nkakora iki, nkakora kuri Dunda Entertainment, shene nashize ahabona izoheza ikadufasha. Rero ndagerageza muri TikTok, ndaja kuvya live nk'uko bagenda babitubwira ngo niyo wagira live ngo TikTok ngo izoguhemba amafaranga. Naragize live ya mbere, ndagira live ya kabiri, nukuvuga mu kwezi ngira live zine, nta n'idolari rimwe narose. Mwese mudukurikirana amahoro, mumeze neza? Najewe nsanzwe meze neza muri rusangi muri no minsi. Ego, reka dushimire Imana yuko Imana yatuzigamiye yuko tumeze neza. Mwarigeze mwumva akantu kavuga ngo jamais à genoux, jamais à genoux, gisigura ngo nta gucika intege, nta gufukama mu Kirundi, nta gufukama. Kuko iyo uhejeje ukabivuga muri style y'ijambo ry'Imana, iyo umaze gufukama, umaze gucika intege muri rusangi, shetani aho hantu ikiza ikahakorerako. Rero shetani iba iriko iragukorerako muri rusangi. Vyasaba yuko nta gucika intege. Mwijambo rimwe, iyo ucise intege, ubukene nabwo buba bwaje. Si shetani gusa, twe tuziko ari shetani ituma intege z'umuntu zicika. Ariko nanje ico nzi nuko ntabwo aba ari shetani 100%, ahubwo mu mutwe w'umuntu niho bihera. Vya bindi vyitwa mentalite. Rero mu mutwe w'umuntu haba harimwo ibintu byinshi, mugabo hari ikindi kintu gisunikirira umuntu gukora. Ico kintu nizo ntege ziwe. Rero iyo ubonye umuntu atari bucika intege, aba arimwo ikindi kintu bita power, aba arimwo inguvu, aba arimwo ikintu bita stamina mu Congereza. Iyo stamina iyicitse, iyo ihavuye, kica kiba ikibazo kinini. Mu bemera Imana nabo baca bavuga ngo shetani ngo niyo yahabaye. Ngo shetani niyo yahabaye. Nico gituma kenshi iyo bariko barasubiza agatege umuntu bamubwira bati muhungu, fata urugendo, ukomeze urugendo, shiramwo agatege, shiramwo stamina, jamais à genoux. Uno munsi natwe turakubwira tuti, tukubwira gute? Tukubwira tuti ne jamais être spectateur, jamais spectateur. Uno munsi abarundi barafise ikibazo. Ico kibazo sinzi umuntu azogikemura. Ico kibazo c'abarundi sinzi umuntu azogikemura. Sinzi ko n'abanyarwanda bakirimwo, ntumbaze. Aba bo muri Kenya sinzi ko bakirimwo, abanyafrika muri rusange. Twese rero turi aba spectateur ba TikTok. Uno munsi nishushe. Uzosanga urwaruka ruri mw'ibarabara ruriko ruragenda, rutamba, ruvyina, abandi basamara gutyo. Hanyuma YouTube, amakomedi n'ibindi uzobona Facebook gutyo.
izo mbuga zose nta na kimwe ziratuzanira yewe, uretse WhatsApp yonyene tuganirirako tugahimbarwa tugashirako business tukagirane tukaganira ikatuzanira amahera. Ibindi ugiye muri TikTok ngo ugomba kuba umuntu uzeye, ngo ugomba kuba ngo uwabikoze cyane ukayirara kukagirane ngo ushakamwo amadolari, bashaka kubwira ngo urumva ngo cette zone ngo n'est pas éligible. Ntimuravyumva? Iyo ugaragaje kwinjira indani muri TikTok bakubwira ngo votre zone est inéligible, nta eligibilité tugira. Na Facebook nuko nyene nta eligibilité mu Burundi dufise. Nukuvuga rero nta burenganzira bwo kwikoresha dufise. Ariko gwaruka uno munsi ruragenda Facebook rukayipfirako, rukagenda kuri TikTok rugakomeza nago nyene ruyipfirako. Imagine ico kintu. Ugasanga umunsi yose turi muri ibi, turiko turaba baririmba neza, amakomedi ameze neza, turiko turashaka gutera imbere kugira 2024 ko tuzoba tumeze neza, ugasanga twese turiko turasamara. Mugabo umwana nyawe agiye kuri WhatsApp aba ariko arakora business. Muramaze kubona ibyo bita business ali, muramaze kubona business umuntu ariko aratumira abantu ati nyabuna nimuze muri iki kintu, akoresha groupe WhatsApp. Abenshi rero barakoresha ama publicity, bakoresha Facebook, abandi bagakoresha publicity bakoresha abigisha. Muramaze kubona nk'igishinwa abariko bariga bariko barakoresha TikTok narijya TikTok iva mu Bushinwa. Uzogende wige uvuga uti TikTok courses, ivyigwa vya Chinese class kuri TikTok usanga biriko. Mugabo abantu uzosanga kenshi bariko baravuga basamara bati umwanya wabo. Ariko mwumve yuko 2040 isigaje imyaka 13. Burundi mwaka uraheze kandi twavuga 14, mugo wigiye kuba 13 n'amezi 6. Dai nyine atagikwiye. Bagenzi uno munsi nimba ushobora kunkurikirana kuri Dunda Entertainment TV, laba turabe ikintu twohindura. Sino biraturega biratubana amazi kabisa mu Burundi. Murumva ko ariko ndavuga ikirundi. Sinova ko n'abanyarwanda bo babacumva canke abakongomani muri ibi bice umenga bariko baravuga ikirundi. I don't know. Ariko kari bavuga ne jamais à genoux. Natwe twakubwira jamais spectateur uno munsi. Rero niyo mpamvu rero iyi mvugo turiko turayivuga ngo jamais spectateur. Kaze mwese kwigenekerezo rya 21 uku kwezi kwa gatandatu ni ku munsi w'Imana. Uyizire muri conference. Iyi conference izobera muri Hotel Susedinire murahazi. Hanyuma ni muri sale Ikiyaga, niwagerayo ntuzuzimire muri Hotel Susedinire. Sivyo none? Oya nivyo. Buri mujene wese uno munsi ariko aratakaza umwanya wiwe ku marezo sosiyo, acika nk'umusazi. Ariko ikindi gihe muzobona ko bitari bikwiye yuko buri muntu wese aja kuri rezo sosiyo agacika nk'umusazi ku kintu atakintu na kimwe kizana. Nagerageje igihe kinini gukoresha TikTok, ndanamara rimwe mu ndwi, cyane cyane ku munsi wa kane ndafata kugera saa 8 kuva mu gitondo, kuva saa 6 y'ijoro kugera saa 8 kubera naba mpejeje gupanga neza ivyo mu radio. Nubu niyo ndi genda mu benevole muri Radio Maria. Hanyuma nkongera nkakora nkakora kuri Dunda Entertainment, shene nashize ahabona izoheza ikadufasha.
rero ndagerageza muri TikTok ndaja kuvya live nkuko bagenda babitubwira ngo niyo wagira live ngo TikTok ngo izoguhemba amafaranga. Naragize live ya mbere, ndagira live ya kabiri, nukuvuga mu kwezi ngira live zine, nta ni dolari rimwe narose. None mwe amadolari muyakurahe? Mwe mubesha ko kuri TikTok ariko amadolari mu gihugu kitari eligible. Murabona ko bituvuna cyane. Ariko ugiye kuri YouTube hoho birafuma. Ariko rwaruka rwishi ruja kuri YouTube rutariko rurashaka kwiga. Mu gihe rero ugiye kuri YouTube utariko urashaka kwiga, bizokuvuna cyane. Genda kuri YouTube uriko urashaka kwiga ikintu runaka, kandi ivyigwa vyinshi biriko waba ugomba kwiga kuririmba, kuvuza piano, kwiga icongereza, kwiga n'ibindi vyinshi, gendako. Rero TikTok naye muzomenye ko muriko murahereza amafaranga ujya yayubatse hamwe n'abagisionere bayo. Abagisionere nibajya babandi yatumira akavuga ati ngwino mu babagisionere muri TikTok. Hari abashoyemwo $100, hari abashoyemwo $1,000. Abo bose uno munsi bariko baravyaza umusaruro TikTok. Ego ariko natwe twese twibereye aha, ariko nitwibagirwe yuko hariho iyindi application yitwa Xpaging International lingaha irahari. Ntavyo muramenya, irahari yitwa Xpaging International. Iyi nayo ije gukurikira TikTok iriko irakenera abagisionnaire. Rero nimwayishaka muze mutubaze. Je ndi ngaha nzobajana yo kabisa. Mu Burundi irafise Blanche irahari yitwa Xpaging International. Turiko turegeranya ugwaruka tubabwira tuti zana imitahe yanyu muri Xpaging International. Niyo bakwiza igitigiri cyabo bashaka, Xpaging International izotangura kubahemba. Iyi nayo iriko ikora gute Xpaging International? Xpaging International dukorera muri ville. Rero muraza kubona inimero kuri screen. Iyo nimero rero muzoduhamagare hanyuma muvuge muti natwe dushaka gushira imitahe muri Xpaging International. Tuzoheza tubatumirire ahantu dusanzwe dukorera, hanyuma babigishe uko bizogenda. Kuko bajya abantu bakora ajya ama application, iyo bariko bararondera abanyamitahe baravuga bati imitahe iri kuraya, make naya, ayari hagati naya, meshi naya. Hanyuma nibakwiza igitigiri cyabo bakeneye, baheza bakavuga bati ubu rero Xpaging International harageze kwihemba abagisionnaire. Ariko ntimutangare, si abagisionnaire gusa, hariho nabo bita aba users. Nkuko wewe uri kurakoresha Facebook, uyundi agakoresha WhatsApp, uyundi agakoresha Instagram, uyundi agakoresha TikTok. Ibi vyose muri Xpaging International birahari. Ikintu rero kiri essentiel ku bayuza, ku bantu bayikoresha, nuko ikora nka WhatsApp. Ugashiramo amafoto kuri profile, ukagira ivya business n'ibindi vyinshi. Rero niyo mpamvu rero tubabwira tuti ngwino muri Xpaging International dushiramo umutahe tube beneyo. Iyo tubaye beneyo abatoba bariko barayikoresha bose tuzoheza tuze turabenefisia ajya amamega bakoresha. Niyo heza akavamo mahera, hanyuma tukazoyahembwa twebwe tuzoba turi abagisionnaire, tukazoyahembwa mu madolari. Rero bivanye nayo uzoba watanze buri munsi. Ndakubwira yuko buri munsi utazobura amadolari 20. Rero bashizemo menshi, hariho abazoronka amadolari 70, 80, ariko hariho n'abandi bazoronka amadolari 500 ku munsi, nk'abazoba bashoyemwo imitahe irenga kuri 10 miliyo n'amajana 3 gutyo. Abo buri munsi bazoronka income no kuvuga amahera za buri munsi 500, amadolari 500.
ivyo navyo tugerageje kubibasigurira mu mitahe mwarigeze kumva ku isoko nkuru ya Bujumbura yuko Fabrice igeze gutumirira abantu yuko boshiramwo imitahe yabo akavuga ati umutahe mutoya ni ibihumbi bingahe 100 nukuvuga utanze umuriyoni uzoba utanze imitahe 10 rero ku bihumbi 100 barafatira ku bihumbi 100 ico gihe bazoba ariko barahemba bakavuga bati ku bihumbi 100 ku kwezi ufise inyungu ya 10% n'akarorero nukuvuga ku kwezi ku bihumbi 100 ku isoko nkuru ya Bujumbura washize mu mutahe ukaburonka ibihumbi 10 ku kwezi nukuvuga watanze umuriyoni kuri 10% akaronka ibihumbi 100 ku kwezi ku mutahe w'umuriyoni gusa washizemo rimwe ukazokwa muronka buri gihe buri kwezi no muri Expansion International nihagera yuko bahemba abactionnaire nukuvuga bizoba byamaze kunguka bakubwiye bati utanze umuriyoni nk'ubu hariho package y'umuriyoni n'ibihumbi 26 CEO wa Expansion International yatubariye yuko ico gihe niyo batangura guhemba bazoronka $20 par jour waba uri mu Burundi waba uri muri Congo waba uri mu Rwanda waba muri Hong Kong n'ahandi waba uri muri Malaysia amahera azobaramba rero no kuvuga kandi karorero kubazoba batanze imiliyoni 5 n'ibihumbi amajana n'ibihumbi 160 nukuvuga abo nibo babandi bazoronka hagati $50 gushika ku $70 ku munsi iyumvire nawe ko kana kuko $70 ku munsi aho watanze umutahe w'imiliyoni 5 gusa n'ibihumbi 160 urumva yuko iyi application ije izikubita hasi zose hariho rero n'iyindi package yitwa master iyi nayo ni ku muntu aba yikomeje kabisa uri mu Burundi ugashobora gutanga umutahe w'imiliyoni 10 n'ibihumbi 300 menya yuko ubukaze nije gituma bavuga yuko ubufise grade ya master aba master rero bazoba baronka $500 gushika ku $700 aho rero iyo utumiye umuntu muri Expansion International baraguha akaganuke kuva ku bice nk'ubu utanze umuriyoni n'akarorero nk'ubu utanze umuriyoni n'ibihumbi 26 ntawomenya amahera wozira ko kwinjirirako uciye utanga umuriyoni muri ayo baraguha akaganuke ka 25% y'ayo mahera ego nigihe wotanga imiliyoni 5 n'ibihumbi 160 uronka akaganuke k'ibice 30 vyayo ubutanze utumiye umuntu nuko kandi ntutumira umuntu umwe urashobora no gutumira abantu 10 rero baraguhembera yuko uzanye umuntu mushasha muri iyi misi ya mbere rero hari ibi by'amabonus kugira ngo haze abantu benshi binjire muri Expansion International na Dunda Entertainment rero ntiyabisigaye inyuma nishaka indi rero tukubwira tuti ne jamais spectateur ibi rero muba spectateur kuri TikTok twe tubabwira tuti ja kuri TikTok uri kuriga ikintu ureke kuja kuri TikTok uri kurasamara murumva ko ibi bintu biba bivuna n'ibintu bibiri kuja kuri TikTok uri kurasamara no kuja kuri TikTok uri kuriga biratandukanye kuja kuri YouTube uri kurasamara no kuja kuri YouTube uri kuriga biratandukanye kuja kuri Facebook uri kuramenyekanisha ibyo ukora biratandukanye no kuja kuri Facebook uri kurakina kwikinisha rero ni jamais spectateur ku kintu injiramwe nawe ukibemo icyo gihe uzobona ko umwanya utari kurawutakaza natwe turiko turakubwira tuti ingo muri Expansion International cyangwa ubu mu spectateur uhisemo igiki muri ivyo
kaze rero tubihere muri conference ya dimanche le 21. Ego dimanche le 21 ni dimanche hirya y'ejo. Rero kaze mwese kwinjira n'amahera make cyane, makeya n'ibihumbi 5. Ayandi muca mwumva ko ari menshi, muraza kubona publicité yaho inyuma iza kubatumirira kuza. Ego kaze rero mwese mwari kumwe na Ndikuriyo Merance. Ngo mumwite Merance Nice, aritaba kubera Nice ni izina ryiza yaronkewe kw'ishure, yari haherewe kw'ishure Lycée René de la Paix yo mu Ngagara mu lycée. Imana ikomeze ibahezagira. Kandi ikindi tugomba kubasaba kuri Dunda Entertainment, mukomeze mugira sabone, kuko ino TV Dunda Entertainment ishaka kuzofasha ugwaruka hanini kugira bahindure ivyumviro, change your minds. Nico gituma tubabwira tuti jamais à genoux kandi never être spectateur. Igihe ubaye mu spectateur ufa uri mu spectateur. Kandi mwese telefone ya Android murazifise, sivyo? Nimwige ibintu vy'ubwenge, mwige indimi, mwige ibintu bitandukanye, mwige, abanyeshuri bige. Ikibazo cyo kutiga amashuri birangira n'ubundi ubaye umukozi w'abandi bantu. Mugaba kubwira bati be your own boss. Muri Xpaging International birakunda. We kintu usabwa iyo ufise telefone ya Android uratumira abantu, nukuvuga bufise muri group WhatsApp ukabatumira uti ngo mumenye namwe ivyo dukora, ingo mumenye namwe ivyo turimo, ingo mumenye namwe ivyo twinyegejemo. Bake bazoza binjiremo, abandi bazoza binjiremo, mugabo uzoba yasigaye inyuma uwo acha zoronka kabisa, azoguma ari spectateur, azoguma avyumva ku matwi. Si vyiza kuguma wumva ikintu kugutu. Oya, bamwo nawe. Ingo rero kaze kuri Dunda Entertainment, ntiwagirwe kugira sabone. Ayo abara makosa. Amahoro, ku mazina nitwa Iradukunda Neville, nkaba nipfuje kubatumira muri evenement izoba itarike 21 z'ukwezi kwa gatandatu. Izoba ari kuwa Mungu uraha imbere. Izoba amasaha ya saa 8 z'umuhingamo muri Hotel Source du Nil, hariyo sale yitwa Ikiyaga, niho tuzobonanira. Turatumiye abajene mwese murahi Bujumbura cyangwa mu Burundi hose, mwipfuza iterambere, mwipfuza kugira aho mugeze, haba mu by'ubutunzi, haba mu by'umuhamagaro wanyu. Kaze uwo munsi tuzohayagira ibitari bike. Ntidutumiye abajene gusa, turatumiye n'abavyeyi barashobora kuza kugira bazoronke ivyo bafasha abana babo canke bazane nabo bana babo. Turatumiye aba employé, abo twita abafise ubuzi, aba fonctionnaire ba leta cyangwa bama institution privée. Murahawe ikaze, tuzohigira ingene twiteza imbere. Karibu cyane kuri iyo tariki, izoba ari intango y'ubuzima ufise intumbero. Murakoze. Mbega urifuza kuva mu mwijima ugatangura kubaho ubuzima bufise intumbero n'ingaruka nziza? Nuzubure muri conference ya Plus Jamais Spectateur. Aho rero bizobera hehe? Ni ku munsi wa Mungu igenekerezo rya 21 Ruheshi uyu mwaka turimo wa 2026 i Bujumbura kuri Hotel Source du Nil muri sale yitwa Ikiyaga. Bikazotangura isaha 8 gushika isaha 11 z'umugoroba. Iyo conference rero ikazoremeshwa n'abagabo babiri, akaba aribo Neville Iradukunda amwe na Krebo Izodukiza. Kwinjira rero nangahe? Mu kibanza gisanzwe n'amafaranga 6,000, mu kibanza cisununuye gato n'amafaranga 12,000, mu kibanza ca VIP n'amafaranga 25,000, mu kibanza ca partenariat mugiye wifuza kwiyunga hamwe nino evenement uri amafaranga 50,000. Kaze mwese atawusigaye inyuma, aho tuzomenya byinshi cyane gose kubijanye n'iterambere ryacu. Rondera makuru canke uyandikishe kuri 66 65 94 84 canke wakure kuri 69 20 21 72.